Reka subira ndabaye ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu itoreza, mu ndero, mu gateka kazina muntu, makungiye kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Shene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakurwa amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira rero muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yihuta, amakuru ahambaye, amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza akunyarukira mu gisata ca politiki, turabira hamwe ibiriko biravuga ko kuri ubu ngubu ho bagiye gutorwa uzorongora inama nshinga amateka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye akaba agiye gukora impinduka zihutse nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ku rubuga abishikiriza, ndetse natwe mu kanya turi buze kuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu ntara ya Gitega, turabire hamwe ibiriko birahavuga ko hoba hari ubwicanyi buriko burahagaragara kandi bikaboneka ko ubwo bwicanyi buteye amakenga. Duhereye rero mu makuru ariko aravugwa murantunga, duhereye mu makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, mu masaha make ari imbere haraza kumenyekana ugiye kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi. Iki rero kikaba ari ikibanza kigira kabiri mu gihugu, kuko iyo umukuru w'igihugu adashobora kubandanya arongora igihugu aca asubirizwa ubwo nyene n'umukuru w'inama nshinga amateka mu kurindira ko haba amatora ashiraho uwundi mukuru w'igihugu. Ivyo bitegekanywa kandi n'ibwirizwa shingiro. Kubw'ivyo rero kubw'iyo mvo rero mukimenyesha makuru cacu cyangwa se kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, twabatorokanirije amakuru y'abagiye bararongora urwo rwego bose hamwe bashika 12. Muri abo hakaba harimo umukenyezi umwe, akaba yitwa Immaculee Nahayo, yarongoye iyi nama nshinga amateka kuva muri 2005 gushika muri 2007. Abandi bagiye bararongora urwo rwego rumaze hafi imyaka 64 rubayeho mu Burundi, akaba ari abakurikira. Uwa mbere ni Cyprien Kiyuku, yarongoye kuva muri Nzero gushika muri Nyakanga 1991. Akaza Tade Siryuyu munsi, yarongoye kuva muri Nyakanga 1961 gushika muri Rusama 1965. Wa gatatu ni Emile Bucumi, yarongoye kuva muri Rusama gushika muri Gitugutu 1965. Naho Emile Mworoha akaba yaratwaye kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987. Naho Ponsier Karibwami yarongoye kuva muri Mukakaro 1993 gushika muri Gitugutu 1993. Naho Sylvestre Ntibantunganya yarongoye kuva muri Kigarama muri 1993 gushika muri Gitugutu 1994. Naho uwindwi ni Jean Minani, akaba yaratwaye kuva muri Kigarama muri 1994 gushika muri Nzero 1995. Yongera kandi asubirira kuva muri Nzero 2002 gushika muri Nyandagaro 2005. Uwa munani akaba ari Lewonsi Ngendakumana, akaba yaratwaye kuva muri 1995 gushika muri 1996. Yongera kandi arasubira kuva muri 1998 gushika muri 2002. Naho Immaculee Nahayo yatwaye kuva muri 2005 gushika muri 2007. Naho Pierre Ntavyo hanyuma akaba yaratwaye kuva muri 2007 gushika muri 2015.
naho uwa 11 akaba ari Pascal Nyabenda yatwaye kuva muri 2015 gushika muri 2020, naho uwa nyuma atwiza 12 akaba ari Daniel Geras Ndabirabe yatwaye kuva muri 2020 gushika muri 2025. Ico wamenya kandi nuko kuva inama nshinga amateka igiyeho mu mwaka w'1961 Uburundi bumaze kubaho akatari gake atanama nshinga amateka ihari. Urwo rwego kandi rukaba rumaze guhagarikwa inshuro zine zose hamwe ndetse runafutwa. Abashinga amateka bashasha 111 bagiye gutangura ikiringo gishasha mu biteze ko ibintu bitandukanye kandi turabakeje muri ayo mabanga bagiye kurya kuba bagiye kujanamo. Inama rero ya mbere y'abashinga amateka 111 batorewe ikiringo cyo kuva mu mwaka wa 2025 gushika 2030 yabaye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 28 mu kakaro y'umwaka mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshinga amateka iri Bujumbura mu Kigobe nkuko biri mu itegeko rihamagaza inimero 10/092 ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 21 mu kakaro y'umwaka. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'175 itegekanya ko ibikorwa by'inama ya mbere biba bihagarariwe n'umushinga amateka akurira abandi, nawe akaba ari Joachim barutwa nayo. Ku rutonde rw'ibikorwa hari ukwemeza itegeko rigenga inama nshinga amateka muri iki kiringo yatorewe hamwe rero no gushiraho abagize ibiro by'uburongozi bw'inama nshinga amateka. Kubera ko mu itegeko ryagenga inama nshinga amateka irangije ikiringo cayo haragaragayemo utunenge tumwe bikenewe ko duhinyanyurwa. Hashizwemo rero umugwi ugizwe n'abashinga amateka 7 bagiye kuryihweza hanyuma bazoce bashikiriza icegeranyo, gutyo abashasha muri urwo rwego nabo bazokwemeze ivyo bazaba abazi nkuko bitomorwa n'inama nshinga amateka ndetse n'abayihagarariye. Reka turabire hamwe kubiriko biravugwa mu ntara ya Gitega. Igitega kuwa 27 mu kakaro y'umwaka, inkuru y'agacamugongo yavuzwe mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi ahatowe ibiziga 2 ku mutumba wa Jimbi mu buryo buteye amakenga. Indongozi zo muri ako gace ndetse n'abajejwe umutekano batanguye amatohoza kugira ngo hatomorwe umuco wose kuri ubwo bugizi bwa nabi. Ivyo biziga byatowe ku mutumba wa Jimbi mu ntara ya Gitega kubw'umwe mu bo twahasanze yabibonye. Ivyo biziga byo ngo byari bifise ibikomere bigaragara ko bakubiswe cyane. Umwe yarafise imyaka 25, undi nawe akaba yarafise imyaka ishika muri 29. Bakaba rero baratowe mu gashamba gatoya hafi y'ibarabara kuri uyu wa 27 mu kakaro y'umwaka. Abo bishwe rero bakaba batarashoboye kumenyekana. Libere Ntakarutimana umukuru w'umutumba wa Jimbi aremeza ayo makuru, agatomora ko abo bishwe bari bafise ibikomere byinshi ndetse n'ibimenyetso byerekana ko bakubiswe cyane. Kubw'ivyo yavuze kandi ko ubwo uwo yoba yarishwe ataciye amenyekana. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko abangaba baba baraketswe ko ari abajura, hama baca bafatwa n'abanyagihugu bashavuye ngo barabakubita gushika bapfuye nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Ivyo biziga byaciye bijanwa ku bitaro byitiriwe Umweranda Therese by'Isonga kugira ngo bapimwe. Amatohoza ariko y'igipolisi akaba yatanguye ariko arakorwa. Amakenga ku mutekano uguma uhungabana. Ivyo biziga uko ari 2 byatowe umunsi umwe kandi mu ntara imwe
biri mu rukurikirane rw'ibiziga bimaze iminsi bitorwa muri iyo ntara ya Gitega ku kubura umutima urama. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko babayeho mu bwoba bwa misi yose, bagatinya ko ngo nabo nyene bashobora kwicwa canke bakagirirwa nabi. Nayo indongozi zikaba zisaba abanyagihugu kutihanira ndetse no gukorana n'abajejwe umutekano mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu banyagihugu. Amatohoza akaba abandanije kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane. Haraheze amezi atari makeyi iyo ntara ya Gitega irimwo umugwa mukuru wa politike ivugwa nk'intara yo guhamba ibiziga, kubera ko ibiziga biguma bitorwa ku buryo busubirizwa rimwe na rimwe mu buryo buteye amakenga ndetse n'ubwoba. Ivyo kandi bigatuma haba ubwoba mu banyagihugu nk'uko abanyagihugu bayaze na Isange TV muri ako gace babidushikirije. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru gaho tubashikiriza y'aka kanya. Reka tube tuyasozere ngaha, dusubire mu makuru araza kuba agezwe ko mu masaha akurikira. Gusa mwibwe gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo amakuru azarabashikira 5 kuri 5.